Amahoro y'Imana kuri mwese bakunzi b'ikiganiro warubizi. Uyu munsi mu kiganiro warubizi tukaba tugiye kubayagira ku vyaranze uwahoze arongoye igihugu ca Uganda Idi Amin Dada. Yabaye umukuru w'igihugu inyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Apollo Milton Obote mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971. Idi Amin Dada amaze gushika ku butegetsi aca yirara mu banyagihugu aratema aratongora, afata abanyamahanga bari muri ico gihugu, aha ni nk'abadandaza b'abanyaziya, arirukana ivyashara vyabo arabibaka. Umusenyeri mukuru wo muri ico gihugu agize ngo avuge ati sigaho bwana Idi Amin Dada, rekana n'ubwo bwicanyi, nawe nyene acisha ku buhomba. Vyinshi kubijanye na Idi Amin Dada ni muri kiganiro, ikaze nigwanyu, ariko ndabasaba ko mwofyonda kuri subscribe kugira ngo mubaba mbere kuronka ibiganiro vyacu, muce mwongera mufyonde kuri ako gakengeri kazi ruhande, mutibagiye kubisangiza abandi. Ikiganiro mwagiteguriwe nanje Isidore Habonimana. Idi Amin Dada yavutse hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1923 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1925. Avukira ahitwa Koboko mu gihugu ca Uganda. Igituma tuvuga ngo yavutse hagati y'imyaka n'iyindi nuko Idi Amin Dada atigeze ashira habona neza na neza umwidondoro wiwe, ariko amakuru avuga ko ivuka ryiwe riri hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1923 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1925. Idi Amin Dada yava mu bwoko bw'abakakwa baboneka mu gice c'uburaruko bushira uburengero bwa Uganda. Se wa Idi Amin Dada ntazwi neza, ariko bivugwa ko yoba yari umusirikare. Mu bwana bwiwe yari umwungere w'ibitungwa, yaragira impene. Idi Amin Dada nta mashure menshi yari afise kuko ntiyarengeje amashuri 4 yonyene, kuko yari umuntu yakaze ishavu. Ari kw'ishure amaze kubona imiruho yo kwiga yahavuye agira ati wapi, ivyo kwiga ndabihevye. Idi Amin Dada yari afise abagore bagera kuri 5, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974 atangaza ku radio ko yahukanye n'abagore biwe 3, Mariam, Nora na Kay. Hari nyuma yaho aboneye iyindi nkumi yitwa Sara ifise imyaka 19, ariko Sara naho biruko yari afise inda y'uwundi muntu. Ku munsi wa Noel mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974 Sara aribaruka. Idi Amin Dada atangaza ko uwo mwana ari uwiwe. Inyuma y'umwaka umwe gusa acagira ubugeni na Sara. Ubugeni bwatwaye amafaranga agera ku miliyoni 2 z'amafaranga y'abanyaburaya. Bagiye kuvana igihe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982 Idi Amin Dada ahunze, maze Sara nawe agahungira mu Bwongereza. Sara yitavye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2015 ahitanywe n'ingwara ya kanseri. Idi Amin Dada afise imyaka 21, ni kuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1946 yagiye gukora akazi ko mu gikoni mu gisirikare c'abazungu b'abakoroni. Bamaze kumubona bavuga bati ubusa umukozi gusa, ahubwo ni imashini, kuko ivyo bikorwa yari abishoboye ndetse yanabikora neza. Baca bamwinjiza mu gisirikare. Amaze kuba umusirikare yaranagwanye no mu ntambara ya kabiri y'isi yose, acaronka ipete ya liyetena. Muri iyo myaka yaritayeho kandi ivyo kwinonora imitsi, twovuga nko koga, imikino yo gukubitana ingumu, box. Yarigeze kuba mbere wanashaka icamamare mu gihugu c'Ubuganda mu rukino rwo guterana ingumu, box, hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1951 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960. Yari umuboxer akomeye cyane. Idi Amin Dada yarifadikanije n'umugwi wa Mau Mau wo muri Kenya washaka kwikurako abazungu. Nkuko vyari mu myaka ya 60, ibihugu nka vyose vyo muri Afrika vyariko bironka intahe yo kwikukira. Aha n'igihugu ca Uganda nticasigaye inyuma. Kwigerekerezo rya 9 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962 igihugu ca Uganda kiba kiraronse intahe yo kwikukira. Tukiraho nyene Idi Amin Dada yari yamaze kuva ku ipete rya liyetena aja ku ipete rya kapiteni. Ivyahavuye bituma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1963 asimbira ku ipete rya major. Umushikiranganje wa mbere Milton Obote
yahavuye aba n'umukuru w'igihugu ca Uganda acagena Idi Amin Dada kurongora ingabo. Inyuma yaho Obote ashaka kwikora kuri Idi Amin Dada kugira ngo akureho intwaro y'ubwami bwa Buganda bwari burongowe n'umwami Kabaka. Idi Amin Dada aranka. Inyuma yaho rero ubukozi bw'ikibi bwiwe buba buratanguye kwigaragaza. Yafashe abantu benshi bava mu bwoko bwiwe abinjiza mu gisirikare, atangura gukoresha nabi amafaranga y'igisirikare. Mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969 ashashaka kugandagura umukuru w'igihugu Obote. Amatohoza abaratanguye. Buca hasomwa raporo ijanye n'ivyo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu Obote. Buno nyene icegera c'urongoye igisirikare Pierino Okaya araraswa, ntawomenya uwamwishe. Ico gihe Obote ategeka ko haba amatohoza kugira ngo hamenyekane uwamugandaguye. Yongera kandi asaba ko bamuha icegeranyo c'ingene amafaranga ariko akoreshwa mu gisirikare, kuko bumvise ko Idi Amin Dada yayakoresha nabi. Acavuga ati ivyo byose ndabikeneye muzobinyereka mvuye mu nama. Ni mu gihe hari inama yari itegekanijwe mu gihugu ca Singapore y'ibihugu bivuga icongereza. Muri ico gihe Idi Amin Dada acarakugwa mu babanga yo kurongora igisirikare. Obote acagena Hussein Mohamed. Idi Amin Dada ati ntibihereye aha uzobona uwo ndiwe. Kwigenekerezo rya 25/0 isaha imwe y'agatondo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 umukuru w'igihugu Obote mu gihe yari yagiye muri ya nama y'ibihugu bivuga icongereza yabera muri Singapore. Idi Amin Dada ati temba nteke, aca kubita kudeta abarafasha ubutegetsi. Milton Obote acahungira mu gihugu ca Tanzania kwa mugenzi we Julius Kambarage Nyerere. Idi Amin Dada acatangaza ko ari wabaye umukuru w'igihugu ca Uganda. Acagena muvyara we Alizaki Maria Mungu kuba umukuru w'igisirikare ca Uganda. Uyu Maria Mungu nta n'ishure na rimwe yari afise. Yaciye yirara mu bantu bose bagwanya Idi Amin Dada, aratema aratongora, eka na bamwe mu ntwazangabo baricwa. Milton Obote mu buhungiro ari kumwe n'izindi mpunzi zo muri Uganda zagera ku bihumbi 200 bashatse gukura ku butegetsi Idi Amin Dada ku nshuro ya mbere maze biranka. Idi Amin Dada abibonye afata abasoda bari bashizweho na Obote arica. Yahamagaje inama y'abasirikare. Ico gihe abitavye iyo nama bose nta numwe yahavuye, baguye aho. Nukuvuga umuntu wese vyaboneka ko yoba avuga rumwe na Obote yarishwe. Mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 yirukana abadandaza bagera ku bihumbi 50 bava ku mugabane wa Aziya. Acafata ivyashara vyabo vyose arabibaka. Inyuma yaho abanyaziya birukaniwe, ubutunzi bwa Uganda bwarasubiye inyuma. Umuntu umwe yagendana ubumuga yitwa Wandera Max yarubahutse ku mugaragaro izuba riva, abwira Idi Amin Dada ati wewe wigira ngo uri umukuru w'igihugu, raba ingene ubukene bwateye igihugu. Umwe mu bagendanira Idi Amin Dada buno nyene atora inkoho ngo amurase. Idi Amin Dada aramubuza, ariko ntivyahereye aho. Inyuma y'imisi 3 Wandera yurizwa imodoka y'igisirikare, ntawuzi iyo bari bamujanye. Ku mugoroba iradiyo y'igihugu itangaza ko abantu bose bagendana ubumuga bazindukira ku makambi y'igipolisi, cyo kimwe n'abandi bantu bose bafise ibibazo, kugira ngo baronswe ifungurwa, akazi, eka mbere ngo bubakirwe n'inzu ku buntu. Bukeye ku makambi y'igipolisi hari huzuye abantu, abagendana ubumuga, abakomeye, eka abantu benshi. Bidatevye burizwa imiduga y'igisirikare, maze babashikanye ku ruzi Nile, bose babasukayo. Ibiziga vyabo biribwa n'ingona zo mu ruzi Nile. Igihugu gihinduka icamaraso gusa. Ibiziga vy'abantu vyaguma bireremba mu ruzi Nile. Umusenyeri mukuru mu gihugu ca Uganda yandikira ikete Idi Amin Dada amusaba kureka ubwo bwicanyi. Uwo musenyeri acarafatwa ashigwa hamwe n'abandi bashikiranganje babiri, baca batangaza ku mugaragaro ko ari abansi, maze baricwa. Uwo musenyeri bamurashe urusasu rwo mu kanwa no mu gikaraza acarapfa. Iradiyo y'igihugu ca Uganda itangaza ko uwo musenyeri yapfuye kubera yari umwasi w'igihugu.
mu myaka yose yamaze ku butegetsi Idi Amin Dada nta kindi yakoze atari ukwica. Hari n'umudandaza yishe yitwa Kungu Karumba yamuhoye ko yagiye kwishyuza umugore wa Zaki yararongoye igisirikare, yaragiye kumwishyuza amafaranga y'impuzu yari yamuguriye. Kurumva nawe kwicwa uhogwa kwa kutwawe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 abasirikare ba Idi Amin Dada bagenda gutera igihugu ca Tanzania. Hari nyuma yaho habereye inama y'ubumwe bwa Afrika. Muri iyo nama mwarimu Julius Kambarage Nyerere yari no mu batanguje uwo muryango w'ubumwe bwa Afrika, yafashe iya mbere mu kwiyamiriza ubwicanyi bwariko bukorwa na Idi Amin Dada. Urwanko hagati ya Julius Nyerere na Idi Amin Dada ruba ruratanguye. Muri iyo ntambara Idi Amin Dada yigarurira akarere ka Kagera, abantu baho baricwa, bamwe bakicwa bunyamaswa, amazu y'ubudandarizo arasahurwa, abagore bamwe bagafatwa ku nguvu n'ibindi. Aho karere yagiye kukavamwo ku nguvu z'amakungu. Kwigerekerezo rya kabiri Munyonyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1978 mwarimu Julius Nyerere mu ijambo ryiwe yavuze ati nta kindi gisigaye atari gutera Idi Amin Dada. Ati uburyo bwo kumutera turabufise, ati nico tuma tumutera kirahari. Nuko Nyerere yikora ku basirikare b'Abaganda bari bahungiye iwe, afata n'abasirikare biwe 5,000 baja gutera Idi Amin Dada, maze aratsindwa. Nubwo yarashigikiwe n'ibihugu nka Libya cyo kimwe na Sudani, acahungira muri Libya. Abaganda bari mu buhungiro baca bashinga leta yifata kibanza irongowe na Joseph Rure, acafata igihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 Apollo Milton Obote, murazi ko yari yahungiye mu gihugu ca Tanzania, akubiswe kudeta na Idi Amin Dada acarahunguka. Muri uwo mwaka nyene acaba umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 15 Kigarama. Idi Amin Dada yapfuye ku wa 16 Myandagaro mu mwaka w'ibihumbi 2003. Yaguye muri Arabia Saudite ku myaka 80 y'amavuka. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 umwe mu bana ba Idi Amin Dada, Jeffrey Amin, yarasavye imbabazi ku mabi yakozwe na se ari ku butegetsi bwa Uganda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979. Izo mbabazi yazisabiye mu nama yo gusubiza hamwe yarimwo abaserukira amasengero mu gisagara ca Arua kiri mu buraruko bw'igihugu ca Uganda. Hari nyuma y'ijambo ryari rihejeje gushikirizwa na Baptiste Jotim wo mu bwoko bw'abacori, se akaba yari yagandaguwe na Idi Amin Dada. Muri iryo jambo ryiwe yariko yigana ubugene se yafashwe aricwa. Jeffrey Amini wa muhungu wa Idi Amin Dada acaja gusaba imbabazi uwo mugabo ku izina ry'umuryango.